Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo ibiganiro vya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze ryo gukurikira amakuru yo kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 2025 Rusama umwaka wa 2022 mu nkundire ndayahere kuri zino ngingo nkuru ashimikiyeko. Ubuzima bubandanya bugorana ku banyeshure ba kaminuza y'u Burundi kubera uguteba kuronswa amafaranga y'ingurane asanzwe abafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni mu gihe abo banyeshure bavuga ko bamaze amezi yaba batandatu badakubita ijisho ako gafashanyo muca muvyumva mu ntango zano makuru. Abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Harede byo mu Kamenge bari bakwiye kugirana ibiganiro hamwe n'umukoresha wabo mu ntumbero yo gutorera umuti ingorane bafitaniye zijanye n'itunganywa ry'ikigega bahurikiyemwo. Abakurikiranira hafi ibijanye n'amasendika bakaba bamenyesha ko umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro asa n'uwarenza karimbi mu kwipanga mu bijanye n'ico kigega navyo nyene twabibateguriye. Nayo ingingo ibuza ibagwa ry'ibitungwa bigizwe cane n'inka n'impene mu bice bitandukanye by'igihugu niyiza guhahamura abanyagihugu gusa kuko bene izo ngingo zifatwa mu bice bimaze kugaragaramwo indwara y'inyonko yo mu kiyaya bise Valedrift mu rurimi rw'ikinyamazuru. Aya hamwe n'ahandi twabateguriye ni mu kanya mw'idonido. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata c'indero narimeje kubabwira mu ncamake ikibazo c'ingurane habwa abanyeshure biga muri kaminuza y'u Burundi gisa n'icabaye akananira abahinga. Muri kino gihe bamwe mu banyeshure bavuga ko batakigira ayo bacira nayo bamira inyuma y'amezi yaba batandatu bataronswa iyo ngurane, ibiheza bigatuma n'ivyigwa bihungabana. N'inkuru tubaza Josiane Muzaneza. Abo banyeshuri batakamba basaba kugarukirwa nabo mu myaka ya kabiri na cane mu bisata vy'indimi abiga muri ISCO hamwe n'abakurikirana ivyigwa bijanye n'ubushakashatsi groupe des sciences mu gifaransa. Nkuko amakuru RP ikura muri bamwe muri abo banyeshuri abimenyesha ngo bamaze amezi arenga 5 barindiriye agafashanyo bagenewe ariko amaso akaba yaheze mu nzira ibiheza bigahungabanya ivyigwa kubera ikigoyi nkuko no yaganiriye na RP ya abimenyesha. Abanyeshuri ba kaminuza tugumye turindire yuko umwanya n'umwanya turonka amahera gusa twihanganye aho bigeze twananiwe. Ubu gutonda mu ishuri hatonda mu bana 50 hatonda abana 200 kubera inzara ntibashobora kwigana inzara ugira ngo aradugiza agatwe ngo kumasaha bambwa ati genda gahoro. Uko kugenza gahoro basabwa bisa n'ivyasenzwe kuko kuva hatangujwe uwo mugambi wo kubaha agafashanyo nibakirekuriwe gufungura ku ishuri kandundura nkuko amasoko ya RP yabandanya bimenyesha ngo n'amazu y'uburiro yahora bahideni bakishura mu nyuma yarabihagaritse kubera ko batagishoboye kwishurira ku gihe. Muri kino gihe rero uretse ko hari bamwe mu banyeshuri bamaze gutabakomoka bagasubira ku gatumbi wabo n'abari umutima menyo ntiborohewe kuko batanguye gukikwa n'amagara n'ukuraba bakaba basigaye barabira mu ishuri. N'undi muntu ngatwe gupfeje yakwe n'abanyeshuri yamaze imisi ibiri adafungura adandamuntu abagenzi b'abanyeshuri bamutwa gufungura. Ayo makuru ajanye n'uguteba kuronswa iyo ngurane aremezwa n'abarongoye igisata kibijejwe aho muri iyo kaminuza y'igihugu naho bo bemera ibirarane vy'amezi 2 gusa ni kuvuga ukwezi kwa gatanu hamwe no kwa gatandatu. Ariko naho biruko mwitangazo ryasohowe n'ikigo BPS kuri no wa 2025 Rusama basavye abajejwe gukora intonde z'abanyeshuri bahabwa iyo ngurane gusuzuma neza ko atayo boba bararenganije kandi yategerezwa kukaronswa gutyo baheze bashikiriza icegeranyo ivyo biro bijejwe gutanga iyo ngurane kugira ngo bibarenganure. Hagati aho amakuru dukura mu bigisha baho muri kaminuza y'u Burundi amenyesha ko kuva mu ntango z'uno mwaka hoba hari abanyeshuri bagera kuri 5 boba bamaze kwitaba Imana kubera ubugwayi butandukanye, ubugwayi buheza bugasongwa n'iyo nzara. Josiane Muzaneza. Mu makuru y'umutekano bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura barahagaritswe umutima n'insoresore z'umugango uri ku butegetsi CNDD-FDD zambikwa ivya gisirikare zigatemberana ukuri kwamye amaradiyo yo guhanahana amakuru bita Motohora.
igitangaza abanyagihugu nuko mu barongoye izo mbonerakure harimwo abakorera igisagara ca Bujumbura iyo bugorovye bagaca bahitana ivyo bikoresho bahawe bakaja gukizura. Ni inkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Hamaze iminsi hagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi amafoto y'imbonerakure zambaye ipantaro za gisirikare zifise n'amaradiyo yo guhanahana amakuru bita Motorola. Izashoboye kumenyekana muri zo ari nazo zirongoye abandi baba muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Umwe mu banyagihugu abazi aratubwira hano amazina ya bamwe muri bo. Umwe yitwa Ngayimpore Elise, yigeze kuba ari umuchef de quartier wa quartier Musama iri muri zone Kanyosha. Baramukuraho aja kugirwa utwara imbonerakure muri meri ya Bujumbura. Mu nyuma niho yahava agenwa kuba komiseri w'isoko. Umva ayo mabanga abiri ayafadikanya yose. Ubundi yitwa Seki, nawe ni umukozi wa meri. Harimwo n'uwitwa Dani, bose bava muri zone Kanyosha. Izo mbonerakure iyo zitari mu kazi ka meri ya Bujumbura ngo zica zija guhizura zitwaje ivyo bikoresho vya gisirikare zahawe nk'uko umunyagihugu abandanye bitwiganira. Narababonye bariko barakontorona igisagara bambaye umwambaro, harimwo abanyaruziba, harimwo uwitwa Bampoye Abraha yigeze kuba atwara zone Kanyosha mu bihe bigoye, yanavuze mu bintu byinshi cyane by'ubwicanyi butandukanye. Niwe yari imbere kandi ubu akaba ari nawe atwara umugambi w'Sendesede muri komine Muha. Ubu mbere dufite n'amakuru ko n'ibintu byo gukizura hakoreshejwe nk'aho byarasubiriye. Abanyagihugu cane cane abatari mu mugambi w'Sendesede bafite ubwoba k'iyo migwi y'imbonerakure bariko bayitegurira gukora ibara mu gihugu nk'uko vyagenze mu gihugu kibanyisha u Rwanda aho intera hamwe zamaze abantu. Abantu nzega kubatera ubwoba kurabona ni ibintu vyateguwe, ni wa mugwi w'iterabwoba imbonerakure aho uvugwa murabona ko ubu rero bigiye gukorwa ku mugaragaro aho baraye bemanze ko ari igisirikare kiri ampararere y'igisirikare cyari gisanzwe kihari. Urumva aho ni imigwi iriko irategurwa kugira ngo ishobore kuzisha abantu vyoroshe, bitera ubwoba abantu. Igisigara ca Bujumbura kije ciyongera ku zindi ntara zo mu gihugu hagati. Hamaze iminsi havugwa ibikorwa n'inyigisho za gisirikare zihabwa imbonerakure z'umugambwe SNDD-FDD. Onezime Dushimagize urakenuye mu gisata cy'ubutungane umunyororo guherayo kwakwa uburenganzira bwo gukora akazi ka leta akariko kose, gutakaza amateka y'ubwene gihugu ayagenga abantu n'ivyabo hamwe n'ayagenga imiryango. Nico gihano sentare nkuru ya Ngozi yahanishije kuri uyu wa 24 ukwezi kwa Rusamba mu mwaka wa 2022 Bizimana Gasupari avuka ku mutumba Nyanza tubiri zone Mparamirundi muri komine Busiga aho nyene mu ntara ya Ngozi. Uwo mugabo akaba yakubiswe intahe mu gahanga yagirizwa kuba yarishe kwigenekerezo ya 11 ukwezi kwa Rusama mu mwaka wa 2022 umukenyezi yarazwi ku izina rya Maria Roza Ntiranyibagira amuhora igiti cari caciwe n'umugabo wiwe. Sentare ikaba yamwagirije icaha cyo kwica umuntu yabiteguye. Aha mwomenya ko uwo mugabo Gasupari Bizimana yari yafatiwe mu gacimbiri kiziba ku mutumba Kirehe muri komine Kabarore intara ya Kayanza kuwa 20 Rusama uyu mwaka mu gihe yariko aragerageza guhunga inyuma yo gukora iryo bara. Akaba yaciye ashikanwa uwo munsi nyene mu gasho k'igipolisi aho nyene Ingozi. Mukanya twandaniza n'amakuru mu gisata c'intwaro. Niyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga 1000 kandi gasanti barira bose. Abanyamahanga bafite imitahe yabo ntibakita mu Burundi, muca muca inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi, bose barahevye kuza muga mushaka iterambere. Ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho. Leta regane hajye ugiye kuyiburanya uba wihenze, nuko gusa nabo bacamanza batari babizi uhande bibabwira bagatwega bakuma. Leta iciba jije party, none wowe leta bikuriye ugacuja kwitwara muri leta y'ubucamanza n'ubwa leta. C'est une institution de leta, kubera kera bari bazi ko leta rujya mu gwa bashikiranganje umwaca muja kuburana n'irya societe me leta nticumura. Mu makuru y'intwaro umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe umwami Harede byo mu Kamenge yarakwiye guhagarika kwivanga mu itunganywa ry'ikigega c'abakozi kuko ibijanye n'itunganywa ryaco birabwa n'inzego zirongoye ico kigega. Ivyo bivugwa na Irari Nibizi yahoze arongoye sendika Stebe inyuma yaho hashiriweho mu ndwiheze inzego nshasha zirongoye ikigega FMPT. Irari Nibizi amenyesha ko urongoye ivyo bitaro atabo bashafise kuri ico kigega kuko ari umunywanyi asanzwe. Twumvirize Irari Nibizi yahoze arongoye sendika y'abakozi bo mu gisata c'indero Stebe mu majambo avunaguye.
umuyobozi w'ibitaro umwami Karede mu bisanzwe nta burenganzira afise bwo kwinjira mu itunganya ry'ubutunzi bw'ikigega cyo gufashanya hamwe no guteganya kazoza mu mategeko y'ivyo bigega uko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko bene ikigega no kuvuga abanywanyi nibo bonyene bishiriraho inzego uko bavyumva nibo bonyene bishiriraho amategeko nibo bonyene baheza bakabona yuko inzego zishobora kuba ziri mu makosa hanyuma bagasaba inzego gukosora amakosa arimwo ivyase ko bakosora amakosa bagatunganya inama ya bose aho rero baba bubahirije uburenganzira bwabo buri mu ngingo ya 32 hama ingingo ya 36 nayo iraho uburenganzira umuyobozi w'ico kigega ico kigega rero si kigega cyo cyose kigega c'utwara abakozi si kigega c'umukoresha ni kigega gishigwaho humvikanye abakozi n'abakoresha ariko utwara ikigega niwe afise ubwo burenganzira kandi nawe nyene afatanije n'izindi nzego kuko hari inzego zitatura amatati isuzuma ubutunzi hama kandi uwo muyobozi yarenze ingingo ya 38 iyo ngingo ya 38 y'ico kigega iratandukanya ubutunzi bw'ibitaro by'ubwami Karede n'ubutunzi bw'ico kigega kandi iyo ngingo ikavuga yuko bafise uburenganzira bwo gufashanya bagakora bafadikanije mu byerekeye kuko bimwe bijanye n'ico kigega ariko umuyobozi nta burenganzira afise mu itunganya ry'ubutunzi bw'ikigega cyo gufashanya byongeye ku bwa Erari Nibizi umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe umwami Harede ngo nta bubasha yari afise bwo gutunganya amatora hamwe no gusubiriza inzego zari zihasanzwe agasaba inzego zahahora kwitura ubutungane mu gihe inzira y'ibiganiro yosendwa dusubire twumvirize Erari Nibizi turabona yuko yihaye uburenganzira bwo gusubiriza inzego zirongoye ikigega cyo gufashanya hamwe no cyo gutekanya kazoza k'abakozi kandi ataburenganzira bifitiye nico bituma twohanura yuko umuyobozi w'ibitaro umwami Karede ko yoreka inzego zihasanzwe kuko ziracari ko zikora mu mategeko ko zobandanya zikora igikorwa zijejwe hanyuma hari ingorane kahamagara bwa munywanyi cyangwa agasaba inzego yuko ikora ibikenewe kugira ngo ikigega gitunganywe neza n'ubutunzi butunganywe neza izo ngingo z'uko wenyine ashiraho umugwi wo gutunganya amatora agakurikirana amatora akongera agatanga ibyavuye mu matora urabona ko gikomeye cyane ariko akurikirana ubutunzi bw'ico kigega aho nta burenganzira afise n'ubwo kwandikira banki wayisabe ngo bahagarika abasinye bongera bashireho bashasha ivyo nta burenganzira bifitiye nico bituma dusaba yuko izo nzego zahahora zogerageza zigasaba ibiganiro byanse naho bagasaba ubutungane bugahagarika izo ngingo zose umuyobozi ariko arafata bwamukoresha kandi turabona yuko yanditse avuga ngo ushikiriza ibikorwa bahora bakora heragera ko bashikiriza kuko baracari mu gihe cabo cyo gukora bacarangura amabanga yabo bakurikije amategeko inaco bituma umuyobozi twamusaba yuko yogenza make ico kigega n'ikigega c'inkoramutima gifasha abakozi bari ku kazi n'abakukurutse bimwe abakozi baba batekanije gufashanyamwo ivyo rero byo kuvogera inzego z'ikigega nk'ico n'imigenzo mibi abakoresha bari bakwiye kwirinda kuko ntibibaraba nibakore nk'abanywanyi b'ibigega nk'ivyo bakinire ubutunzi bwabo kandi bareke kwitiranya ibikorwa Erari Nibizi yahoze arongoye sendika Stebe mu makuru y'intwaro n'ubutunzi Burundi buriha amadeni yo hanze ku gihe kubw'umushikiranganje w'ikigega ca leta aho kuri uyu wa mbere yariko aratanga icegeranyo c'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze hari umushinga amateka yabona ko ikena ry'amahera y'agaciro mu gihugu ryo bari ryo ntandaro yo kutariha amadeni Emile Nibasumba Umushinga amateka Donatili Bacimisi niwe yabajije ibijanye n'amadeni yo hanze igihugu gifise n'ikena ry'amafaranga y'agaciro baratubwira yuko mu bisanzwe amahera y'agaciro cyane ubyerezo bwize ataboneka nk'uko byategerezwa kugira turihe aya madeni na cyane cyane reserve externe ariko jewe nagize ikibazo mu Burundi harafashwe ingingo yuko amabiro y'eshanje yugagwa amabanki ahagaza gutanga amadovize ariko ikibazo nacereranya ko babushikiranganje mbega kuva iyo ngingo igiyeho nakahe karusho imaze kutuzanira umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndiho kubwayo ati Burundi buriha ku gihe amadeni ntituyishura kubera amadovize ntaboneka oya abe namba uyu munsi Burundi burigera bujanye fondoka amadeni yose tufise yabo hanze turayishura ku maheje yanse nk'uko twasezeranye na SMI na banki mondiale munsi batatu bavuga bati kono comprendre parce que ya des pays atangora n'ibigere bagira ibyo twashiriyemo bafite ubutunzi bukomeye
batari amezero yo kurya amadeni yabo kugira ibijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro umushikiranganje Domitien Ndiho kubwayo ngo nta nyinshi tomo yafise iby'amabiro doshaje yugawe nuko ho baharabaye akunguko kibazo niyo nako twokibaza abarundi bose kibazo mbega none ni kubera gusa kugaye ibiro doshaje hano kuvuga yuko nta nyinshi tomo yafise mu bivuga ko mugabo ndazi ku kibazo cyoroshe umenye iyo ikibazo kiriko kirabazwa umenga hari inzitizi umuntu asekuba agatahakuruka amadeni ntazihari amadeni azoboneka ari uko abarundi bakuye amaboko mu mpuzu bakagwiza umwibu tukaronka umusesekara dushora hanze nta kintu kandi iyo tugiye turabona tuhinga ibigori ubirima utuvyimura ubirya wahira ibijumbu ukabirima tuvyimura ubirya ntagire igisohoka hanze nta madeni azoboneka Izo nyishu umushikiranganje Domitien Ndiho kubwayo yazitanze ku munsi wa mbere mu nama nshingamateka imbere yuko hemezwa integuro y'ibwirizwa yerekana ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2020 ushiru w'ibihumbi 2021. Uwo munsi abashingamateka barabajije kandi igituma atamuco utangwa ku mafaranga igihugu kironka mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia no muri Centrafrica. Arakoze Emile Nibasumba ishiramwe Parseme giyemeje gukangurira abantu guhindura ingendo kugira abashike kwiterambere rirama ryatanguje umugambi wo gusuzuma amafaranga leta ikoresha umugambi wiswe amahera yacu uburenganzira bwacu ku bwa Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe uwo mugambi ngo uzotuma abantu bamenya uko leta ikoresha amafaranga ku mwaka biciye mu bitabu iyo leta yategerezwa kuza irashikiriza buri gihe ariko bikaba bidakogwa. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Iyo programme yari ihagaze ku kuma dokima 8 zijanye n'intambwe 8 gukorera ku muco mu bijanye no gutunganya amafaranga ya leta biba bigaragaye. Ubwambere hari ico bita rapport préalable obligé ni kuvuga yuko hategeza kuba raporo y'intangamara kugira abantu baronke ingene bayiharira ku bijanye n'imigambi. Ugira kabiri hagaca haza projet de budget de l'exécutif ni rya budget ija mu nama shekiranganje haca haza budget approuvé igitabo ca budget inama nshingamateka yahariye ko cemejwe n'abandi bashobora kuba kumbere baterereye haca haza ico bita budget citoyen nuvuga budget yanditswe mu buryo bworoshe kugira n'umunyagihugu muto ashobore kuyitahura. Hagaca haza amaraporo azarasohoka ku mezi atatu hagati y'umwaka ingene amahera ariko arakoresha kugira gatandatu haca haza n'igisubirwamo ry'inyuma y'amezi atandatu revision budgetaire yose n'ibintu bitagikorwa kugira ibiraporo iheza umwaka ikorwa mu bushiranganje ngene byagenze ubwo 8 hagaca haza raporo d'audit raporo y'isuzuma ikorwa n'abandi za kude kone n'abandi batari muri ministeri kugira barabe neza ngene byagenze. Ubwo rero turabona nk'iyo raporo préalable bije mu bisanzwe yari intangamarara yabwiza kuba yabonetse mu ntango batatu. Izi raporo préalable bije yagiye gukura ibintu byibonekeza mu bihugu usanga abashikiranganje bega vya leta ama ministeri mengo n'abantu bagiye gusaba mwama ati twe dukeneye idugacagenda kiherera nabiwe wewe muri ambiro n'amahito kurengeje aya wewe nitukurengeje aya byafatiye kuki ndenda bya byo kubiruza ugasanga biko bifatiraho kandi niyo iyo muri n'amakiranganje yategeza kuba nk'ubu ibayerekanye kuva mu kwezi kwa kane tiko turayisoma abanyamakuru abashinga amateka bakabaritegura ibyo bazobaza bakaraba murabona ibyo amatransport ngene biturembeje azodukorera iki wa transport amabara azotugira mu naya n'igiki gishasha agira tugirire ibi bitoro mbese rock strategy bazoyitubakira umwaka dusigurire igituma ibi ari byo bibaye byinshi gusuma. Uwo yari Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abantu guhindura ingendo kugira ngo bashike kwiterambere rirama. Tubamenyeshe ko ivyo bitabo vyerekana uko amafaranga leta ikoresha bimaze imyaka irenga 5 bishigwa habona mu Burundi. Ibikoresho by'ishirahamwe Regideso byari vyibwe biherutse gufatirwa ku badandaza babiri bo muri zone ya Buyenzi haraheze hafi indwi zibiri biciye amafaranga yababa miliyoni 300 z'amarundi. Byavuzwe kuri no wa kabiri n'umuyobozi mukuru wa Regideso Major Jean Albert Manigomba imbere y'abamenyesha makuru. Uwo arongoye Regideso avuga kandi ko bazobandanya barondera n'abandi bakora ubusuma bw'ivyo bikoresho. Tumwumvirize. Uyu munsi bafashe ingingo yo kumenyesha abarundi bose ibyavuye mu isakwa n'ifatwa ry'ibikoresho byibwe muri Regideso. Byabaye ku itariki 12 na 10 gushika itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 2022 mu mazu y'ubudandarizo
y'uwitwa Karenzo Gervais n'uwo bakorana yitwa Ndereyahaga Edouard muri quartier ya Buyenzi. Ico gikorwa cakozwe n'abakozi ba Regideso bari kumwe n'abajeje umutekano, aho n'umushikiranganji yayigereye Engineer Ibrahim Uwizeye. Muri iryo sakwa byaragaragaye ko hariyo ibikoresho byinshi bya Regideso bifise agaciro kababa imiliyoni 300 n'amafaranga menshi cyane. Nobwira ko menyesha abarundi bose ko tutegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mugwi w'inkozi z'ikibi uranduranwe n'imizi. Twosaba abajeje intwaro ko bodufasha bagahimiriza abene gihugu mu kuducungera ivyo bikoresho byacu. Muri iyo minsi iheze tumaze iminsi tubona ibintu bimeze mu gifaransa no cyita nka sabotage igirwa ku bikoresho byacu, aho bagenda bagaca insinga bikaza byononera ukubaho neza kw'abene gihugu. Murazi neza yuko ubuze amatara atuma abene gihugu atabaho neza. Ikindi mumenya nuko amazi n'ubuzima, amatara nayo nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafise amatara akwiye. Nogira ko nsaba abene gihugu bose mumenye ko iri shirahamwe rya Regideso ari shirahamwe ry'iwanyu, mudufashe rero gucungera. Ntivyumvikane ngiye tuzokwamaza turasubiriza ibikoresho byibwe kandi byibwa abantu babona uko abo basuma burabana turabana. Ku munsi wa mbere w'ino ndwi hari kandi n'ibindi bikoresho bya Regideso byafashwe aho nyene muri zone ya Buyenzi. Muri ico kiganiro yatanze atabibazo by'abamenyesha makuru bibajijwe, Major Jean Albert Manigomba yavuze ko bazoshikiriza mu minsi ya vuba igiciro c'ivyo bikoresho navyo nyene biherutse gufatwa. Ibitungwa birenga 400 nivyo biharugwa mu Burundi ko bimaze gufatwa n'inyonko yo mu kiyaya ca Vallée du Rift. Iyo ndwara y'ibitungwa isanzwe yandukira n'abantu ikaba yibonekeza cane cane mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bakaba bahumuriza aborozi, naho nyene biboneka ko uretse uguhumuriza atakindi kiriko kirakogwa mu kugwanya ako karanda. Inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Nkuko bimenyeshwa n'ikinyamakuru Iwacu casohotse kuri uno wa gatatu, inka 164 nizo zimaze gufatwa n'indwara y'inyonko y'ibitungwa yo mu kiyaya Vallée du Rift mu gihugu cose. Nkuko tubisoma muri ico kimenyesha makuru, ivyo biharuro nivyo kuva ejo kwigenekerezo rya 24 Rusama, bikaba bitangwa n'ubuyobozi bukuru bw'amagara y'ibitungwa, igisata kimwe mu bisata bikukira ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Ubwo buyobozi bukamenyesha ko intara zo mu buraruko bw'igihugu arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zibangamiwe cane n'iyo ndwara yandukira biciye mu kwegerana kw'ibitungwa, ikongera igakwiragizwa n'udukoko nk'isazi cane cane. Kubw'umuyobozi mukuru w'igisata c'amagara y'ibitungwa, ingingo yo kubuza urudandazwa rw'ibitungwa, uruja n'uruza rwavyo canke ukubibaga ngo yabwirizwa kuba yerekeye uturere turangwamwo iyo ndwara, nkuko tubandanya tubisoma mu kinyamakuru Iwacu. Ariko rero mu ntara zitandukanye iyo ngingo ikaba imaze gushirwa mu ngiro, ndetse nabo vyega nk'aborozi canke abayangayanga batabimenyeshejwe. Ivyo bikaba bitera uruhobo runini na cane cane muri kino gihe ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi. Aho twovuga nko mu ntara za Gitega, Cibitoke na Muyinga zidafatwa nk'izoba zibangamiwe cane. Hagati aho aborozi bahagaritswe umutima nuko bashobora gusanga ibitungwa vyabo vyabahoneye ko. Amakenga afise ishimikiro dufatiye ku vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'amagara y'ibitungwa mu kinyamakuru Iwacu, aho amenyesha ko n'incanco bemereye abanyagihugu zishobora kutaboneka kuko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bukirindiriye imfashanyo ibigenewe, kandi iyo ndwara yoyo imaze kwigaragaza. Arakoze Marie Ange Irakoze. Nuko rero tutiranga abanywanyi ba radio RPA hano dushe dusozerera amakuru yo kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 2025 Rusama mwaka wa 2022. Nshimire mwebwe mwese mwadutije akanya ko gukurikira ano makuru, ngira ko nkengurukira n'abamenyesha makuru bayegeranije hamwe rero n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Emmanuel Ningeko nariko ndabashikiriza, aba ndabikebanuye ndabipuriza amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho aho hose muherereye.